Bakunzi b'ikiganiro Dr Love, reka tubaramutse. Hano twagendeye ni muri Mofav Burundi, tukaba tujya kuganira n'abasanzwe bahakorera cyane cyane kuri sije yoba ihanze ugwaruka rwo muri no myaka. Iyo sije nayo ikaba ivuga ngo ni gute wocagura umuntu muzokubakana. Rero imbere yuko dutangura, reka twanze tubahereze bidondore abo twasanze batubwira amazina yaho. Witwa gute? Mugisha Florian, Sinzinyeyo Inez, Dusane Shine Sonia. Ikibazo cya mbere nshobora kubabaza nimba bitabatera isoni, murashobora kutubwira imyaka yanyu? 18, 23, 19. Ego, murakoze cyane. Ku myaka mwibaza ko mufise, muribaza yuko hoba haramaze kugera ko mwubaka kuki? En fait, je kuganje kubaka si imyaka ndabibona. Kubaka ni ingingo ufata ukavuga ati je harageze numva ndi prête bivanye no muri kumwe uko mubona aho umuntu muzohuza muri byose akazokwihanganira. Kanje kuganje ku myaka mugise nibaza nk'uba haragera ko imbere bigize kubakana gusa nyene nk'uko mugizanje bivuze ntabwo birabira ku myaka bivana n'ukuntu nyene uba urimo uri mu mutwe ukuntu nyene ukuze nyene mu mutwe niho ushobora gufata inda cyageze gusa. Nanjye kuri jewe bavuga ngo nubake imyaka donc sinavuga ati ni kubera ari imyaka ataragera peut-être nuko nararonka nyene umuntu uvuga ati no umva kumwe dushobora nyene kuja kubana nihagera igihe Kameme mugabo ndibaza ko muzokubaka. Ikibazo gikurikira nshaka kubabaza, amafaranga afise place ingana gute ku mugucagura umuntu muzokubakana? Bo igituma ndabibabwiye, murazi yuko ni ibintu bishiki mu buzima bwa misi yose, kuraba kwanza umuntu mbe uyu muntu aja ndondera yifashe gute, afise uburyo bungana gute. Mwibaza yuko uwo muzokubakana yuko azoba ameze gute, azoba afise amafaranga ameze angana gute ku bwanyu, canke mushobora kwemera umuntu wari we wese yoza batumbeye? oya kame nwemera umuntu wese aza gutumbera uraraba kame kumati umuntu kusireme mvise eske tubona cyo kimwe kuko aje ari kinebwe nawe uko urumva guciye intege amafaranga nayo nafise valeur nini umuja kubaka oya kuko shoje kuba afise amafaranga menshi namara kuyabura nawe utanakora kusanga murasambura urugo rwanyu bivanye n'ukuntu wagiye kwisi kwakurikira muge gikurikira ukundi bose mukaja hamwe murumvikana meme no mu bukene muragera akanama ukavuga ati tugikuremo gute dukore gute ukabisanga nyene bigenze neza. Bon, najewe nyene kujuno bivuga ko dufate nk'ubunya ari nk'umutikaje kurondera. Bon, ifo kwanza koma muhujije na gatoya ko nago tuva kwemera we wese gusa ico umuntu yokora ntabwo uraba amahera bwo jira imbere amahera ko ashaka kuza umukene mwe akaba gukunda sivyo akavuga ko agukunda neza hama akavuga ati reka dukundane ngaha akaza nkunda afise amahera gusa ntimubuze donc ntabwo ucushira amahera imbere kuko umuntu afise amahera yego hari abo usanga bagukunda mugabo nandi usanga batagukunda mugabo vyiza ni kandi ukaraba akayimati umuntu arankunda agukunda mugakundana mugapana gukunda amahera uko amahera azohera bon nati cyo novuga yego ndoshira amahera imbere mugabo kameme biraryoshe yo mukozi avuga ati mitwe ibiri bavuga ngo mitwe irigira inama nigira inama bavuga ngo donc c'est tubiri tugurana ubupfu donc dufite uko muzaba ko murayarondera muri kumwe c'est bon parce que quand même nta muntu yamuha ubukene mugabo donc ntushobora kuvuga ati ngo uko mukurikira kubera amahera ashoboye no gusa ashobora guhera mugabo mwayaronderanye hamwe muba muzi nyene ubuzima bugenda byama mubeho neza nakare bavuga ati faut mieux faire ou Dubai amutere ego murakoze cyane. Ikindi nshobora kubabaza,
ni biki mwibaza yuko bizoba biri special bizoba biranga abantu muzokubakana ibintu bizoba donc nk'ikintu ushobora kuvuga ati iki kintu kiri special kuri uyu muntu ku buryo yuko aja ntumbereye vraiment sinomwankira iki kintu atandukanye n'abandi bahungu bose peut-être no bamaze kubona ikintu kizoba kiri special kuri we kunyitaho kunkunda nyene nuko ndatahunze unahura ko peut-être kadashobora kumenya afite ukuntu umeze abandi utatahuye ariko wowe bakatakana uko umeze kose donc iwacu kizoba special kandi afite ukuntu nimereye kundi baje ikintu nova ko kiba kiri special umuntu yoza afite kidasa n'icy'abandi kunyubaha imagine ndakunda umuhungu anyubaha nyubahiriza yama bagenzi biwe cyangwa nyine mu kibano akampa agaciro kuko burya umuhungu atubaha umukobwa urumva nawe ko hari byiza umuhungu anyubaha akampa agaciro akantahura uko mba meze kose uyu aba ari special cyane nanjye kuri jewe aza kwije condition imwe ni icyambere umuntu ahubwo afite respect atahurana yihanganirana cyanyuma na pardon izo condition vraiment zikwije kwera za en general nk'umuntu ariko arabaraba ababajije ati ni gute batora umuntu bashobora kubakana mwibaza ko bigenza gute shaka umutora biragoye en fait ni ikintu kizana bivanye n'ukuntu ibyo wamushaka ko wamusanzemo donc maze kubona yuko ari wa wundi nyine bifuza kumutora biroroshye cyane gutora umuntu icyo novuga biragoye ariko bitagoye kuko urashobora gusanga ari nk'umuhungu ari nk'umugenzi wawe muri abagenzi ukaba umuzi ukaba uzi utuntu twe dukeya iki basi mukaba compatible ukuntu mukumvikana muri byose hari n'abantu usanga batumvikana brand usanga hari nk'umuhungu umugenzi wawe mugabo asha ntimwumvikana ngo mushwana nk'uwaje kuziraga vrema ushaka kumwemerera kuko umuzi ko adashobotse aho nk'umutipe muri abagenzi ukaba uzi ukuntu nyine ateye ukuntu ameze usanga mwumvikanye mucamo wa compatible ukuntu kuburyo aje no kukuziraga usanga bamwemereye urashobora gusubiramo kesi sinagire neza bo n'abajije ari nk'umuntu ariko arakuraba akakubaza ati ni gute wotora umuntu muzokubakana ko bwawe wibaza yuko bigenza gute jewe biragoye gusa kimwe gusa ni kumusengera nta kindi n'umuntu ashobora kuba afite nkavuga ati nkeneye ameze uku wasanga kora mva visage kashe y'umuntu biragoye kubona bavuga personality y'umuntu ukabona umuntu ukamubona uku ugasanga tumaze kubana ko namubonye avance ko bimeze kimwe gusa ni kumusengera mvano nta kindi muribaza yuko birakenewe kujya en couple imbere yo kugira mariage mwibaza ko byo bifashe iki en fait kujya en couple nyaza ka etape umuntu acamo mu buzima si ari no kumata si ni ikintu yumvamo ko dukunda tukiri bato kandi zazo gikunda donc kujya en couple birafasha kandi en même temps kumenya ubufise vision ushaka gushika uvuga ati ndakeneye mariage faut que je me prépare n'uwo turi kumwe tukitegura umaze gukundana uramenya bimwe uzomwihanganiramwo niyakora iki kigenzo kwifata uko nje nakora iki azofata uko donc umaze kubana bizoborohera muri bimwe vraiment kumenya ukuntu mu byekiribra ivanye no kumwiganya mutaramwe fiançailles cyangwa ngikundanye copinage kujya en couple kumeze neza ko ari nko kwiga kuko hajya muri uri en couple ntiramenya ibintu byinshi kuko hari igihe mushwana ugasabana ikigongwe cyangwa mugatandukana donc bituma ukura mu mutwe kuko burya uzarabe iyo umuntu usanga aba yarakundanye rimwe n'umuntu yakundanye inshuro zitanu aba ntabwo aba afite experience imwe kuko yakundanye inshuro nyinshi aba azi ibintu yagiye aracamo swate baramuhevye cyangwa yewe yarabahevye donc aba yaragize ibintu byinshi nyene yahuye navyo ariko ujya usanga barakundanye rimwe usanga swate baba baramuhevye cyangwa yarahevye nk'uwo onye ntabwo abazi ibintu bike ibintu by'urukundo byiza rero couple vraiment ni ntaye ntabwo cyamo ikibazo aho nyine donc umuntu yokundana kenshi no ya nakarero natanze nakarorero
kugira nerekane genre experience ego n'akarorero pe Sawa, sawa. na kabiri bona kabiri canke gatatu ngapana gatanu kuduga sawa Bon, nanjye kuri jewe novuga ati couple irakenewe cyane kuko nabo abantu bajya mariage ntibahuye ngari no munsi ngo amasamedi ngo vendredi no munsi bahuye amasamedi ni mariage no bara burya bari bashika ku kintu cyitwa mariage ngari yuko barakemba ku cyo cyitwa couple c'est-à-dire que muri couple abantu byinshi donc couple irakenewe cyane kubera burya umaze uzoganira n'abantu bamaze kugira mariage usanga ari abantu baciye mu bintu byinshi no munsi yarahuye na naka arahura n'ibintu binini donc usanga ari ibintu bikomeye kandi kenshi banaga mariage uzosanga ari abantu bari muri couple nk'abantu nka 10 no genre bahuye n'abantu benshi c'est-à-dire que couple irakenewe rwose imyaka umuntu yotangura kujamo en couple ni nkingahe canke mwibaza ko kugira umuntu agire mariage yoba yagiye mu en couple imyaka ingana gute ku bwanje kugira ujya mariage ego 25 ani bon 25 kuko mu mutwe wariteguye urabonye icyo ushaka okay nashatse kukubaza imyaka umuntu yotangura kujamo en couple n'imyaka umuntu yomara ari en couple kugira agire mariage imyaka umuntu ajyamo en couple ibintu byiyumvisemo nawe ufite 10 ans nawe kuwe nuko nshaka kuba umuntu ukundana n'igikunda kimwe gusa ariyo 10 ans umenya ukuntu umwana umuhanura n'ibyo yokwitwaramo n'ukuntu yomera hamya akabomara en couple kugira ngo ujye mariage 5 ni sawa kuko imyaka 10 ni beaucoup kandi umuntu murarambirana mutoshwa inshuro nyinshi kiniki mais 5 ni mieux hama rero après 5 amubwiye mariage rero mandanye ubundi gutsinda bon si kibazo kiragoye sinumvira no kwishura mugabo bon nk'imyaka nyene yoja en couple azi icyo agiye gukora hari abantu bagira juste copinage dukundana naka ryoherwe ariko ntaho sinshaka kuvuga gusa nk'umuntu aba avuga ati jewe nshaka kwiyangaja mu kintu nyamuntu ndamukunda kandi nkeneye yuko tuzogera ikintu gishimishije imyaka numva vraiment wokumva yuko hageze yuko ufata iyo decision ati kandi fate ubuzima bwanjye ngenda bukunda nzobya ibintu nk'ibyo nibaza nk'uko gafite nka 19 ans 20 cyangwa 18 kubera ko 18 kuduga kuko umwana wa Kenza no muganga ngo ari muri bon ngo ariko nyene ngo yiyumvira ku buzima bwiwe ni juste copinage ubu ndanyama birabisha mugara kundana akakundana kwa serieux ego mugabo bitangura muri copinage biza kuba serieux no bagakundana bye bo sinza ashaka kuba umuntu wegeze kuvugaje nk'abagenzi banje ntinzi bakundanye kuva bakira abana batanga 18 ans ambwa birabaho gusanga nabana batangiye primaire bakundana batahana mugabo batazi ico bari gato yabo bashaka kundana batazi ico bari natashiri wiwe mugabo ntabwo bazi ati tuzobana no ntabwo azi ngo tuzobana avuga ati kadukundane ko mbona abagenzi banje bakundanye reka nkundane cyane batapre atwuzi yuko jeje umuntu kuri shirisha zutubane tugira umuryango ivyo vraiment ivyo ishaka gushigikira namwana wa Kenza yumvira uko nuko baravyumvira franchement basi yatuje mwana peti ngo haje mubaze wumve bon reka mbandanye je ku bwanje vraiment umwana w'imyaka 15 ntabwo yova ngo onye ngo ariko ngo ya vraiment n'ukuri abari copinage juste gukundane ama bizohera iki mbwa hari abo bitangura ku mugabo bikazoba serieux après nanje nashitse kuvuga ati jya umuntu avuga ati reka nze n'umuhungu kugira icyo dushitse sibyo abafise nka 18 cyangwa 19 hama nk'imyaka numva ku bwanje umuntu yomara kugira ashobore kugira mariage bo biravana ariko usanga bivana namwe kuma mukundanye ariko usanga ari umuhungu ashaka kunyarukisha sibyo cyangwa umukobwa agashaka kugira mariage kare hagiye avuga ati je nganze kugira mariage nkundanye imyaka 5 wakabye je nivyo nyifuza ugasanga umuhungu aca aronka nk'amahera y'iki reka tugiye mariage usanga baca bayigira ku myaka 5 nkaje nk'umuntu muba mukundana vraiment umwaka umwe urakwiye kugira ushoboye kumumenya binabamenye atakwinyegeje Para abahungu binyegeza agasanga ntashaka kwiyugurura ngo akwereke uwo ari we muga nk'umwaka umwe be mu bukwiye bwishe kumenya hamwe a distance naho genre aya mo a distance ou nyakiga a distance mba biragoye
nkaho muri kumwe hagufi umwe akava murakwiye a distance nibaza nk'imyaka nk'itatu buri muntu umaze kumumenya muvugana rwose mugabo pana wabo babandi usanga batakuronkera umwanya ari umuntu usanga bari yego abagukunda mugasanga nta mwanya afise akazi gasanga muvugana kandi weekend ariko muvugana misi yose nkuko muba muri kumwe mbwa imyaka itatu yego Nenda kwaje uvuze jean umwaka umwe rero tu me conseilles ko twakundana a 22 ans à 23 ans aho navuze ati afite nashatse kuvuga ati sivyo umukobwa ashaka kwihati genzo bya mariage nkunda imyaka 5 mugasanga umuhungu abatindanasa amahera ngo tugire mariage mugabo hajya anye umwaka umwe byo mu buhagije kumenya umuhungu mugabo ashaka kwiyongera kuri jewe vraiment ibyo bagenzi banje bose bavuze by'imyaka sindabishikiye ati kubera iki kubera umutipe mushobora gukundana imyaka 1 2 3 4 5 6 urumva atwa muzinanye mugabo usanga ntibikunze kumubana birashika donc iby'imyaka vraiment je sindabiha neza kandi cyangwa ugasanga no bose wakundanye n'umutipe ariko afite na bague de fiançailles mugabo ukora abakobwa duhura donc muri iyo myaka gumukura n'abantu mu bintu bishasha abantu umukabona akakubwira ibi nibi ubundi akakubwira ibi nibi kaje usanga byahinduye inzira donc nta myaka ihari vraiment cyangwa no musi ugasanga ejo wakundanye n'umuntu imyaka 10 ariko birashitse ni mubanye donc nimushitse ku kintu kuri twa kugira mariage urahuye n'undi muntu mukundanye mbere nk'ameza ngayo ugasanga murabanye muragiranye mariage urumva bishika donc wowe n'uwoza ari mu kwezi kumwe oya mbega mariage ni iki sinigeze Dr. Love wait hari umuntu ndanzemo sinigeze Dr. Love urumva mugabo ndiko ndavuga ibintu bibaho namwe mu buzima bwo kwigira ngaho nyeze oya bose ari nka wewe je nakubajije ari nka wewe ego ari nka je kuri jeyo bon donc urumva kuri jewe uwo muntu niba tuba twakundanye imyaka myinshi tukashika kuri ico kintu c'est bon mugana budaki imyaka ntitwiha agaciro imyaka nushobora kwiha agaciro wowe wiha agaciro ibyo akwereka ibyo mukorana ensemble ibyo mushikako imigambi mufise urumva nibyo nyene hama najya ninavuga avant kuza muratawurana mugirana pardon c'est ça donc essentiel iyo myaka yose mubanyeho iyo myaka yose bazabashikako gute ngo wari hanganye ibintu byinshi rindira meze okay araja akweretse byose après un mois c'est comme kundanye Mshamgira mariage ni wewe. Ya kameme moi. Kandi ukweretse byose. Byose yakweretse. Oya, ayo responsibility responsabilité. Ayo personnalité. Y'umuntu biri kashesha. Wowe gira wewe moi dans ma personnalité yawe. Okay, ikiringo we kuri wewe. Ikiringo hari nikiye kuri wewe. Basi wowe ushobora kutubwira ati jewe ndiyumvira minimum basi yo barameza ya. Legal. Niyo kurakora projet, ryo ni nka projet uri kurakora. Iri kurakora projet ugenda urahura ndashobora kwikinira ikintu ngo usanga haraja ka question mark aga plan B tegeza kongera mu ikiringo mbabona usanga mbeshe Yento kubajije après un mois byose yikweretse ibyo ushaka ko na projet ufuse amahera ukayikora kandi afuka yishira ngaho onye byose ukavyiga ati marché byose après un mois ufise faranga urayikora projet siko usanga ari ikintu ukora projet ufise amafaranga ndito bijya plan d'affaires yawe ukipanga neza ndizokora byose Yento kubajije est-ce que c'est fait après un mois ushobora mariage Okay, tubwire basi kiringo basi wewe uvuga ati kinye nico ja munsi nico dukeneye kiringo jeo ikiringo vraiment ni muri année apana muri mois jour tuje muri année mugasi numbaze ngo non ngo imyaka ngo inyangaye ngo tuje muri année kamera kana kuza mnanya kabisa oya navuze ati ni genre ntushobora gufixa ati ni non ubyo mwamwe uvuga ngo Disney ko shange ngo imyaka ngo Disney van wiki non c'est nibyo nasi ushaka kuvuga mugabo donc umuntu ugenda uramwiga mukubitana du projet bientôt murashobora kubakizanya kandi ndazi ko hari abantu benshi bazaza babatumbereye bababaza ati babagenda ati vraiment turipfuza kubakana n'umuntu hari ibintu byinshi kugira ubishike ko bisaba yuko wagize effort cyane cyane kubakana n'umuntu ugwaruka rwo muri no myaka mwobahanura iki kugira ngo bazoshike kuri iyo ndoto yo kubakana n'umuntu bifuza
nk'ibintu bashobora kuba bategerwa kwisunga canke gukora mu buzima bwabo bwa misi yose mwibaza ko mubahanura nka je ikintu kiba cya mbere ni ukutihuta kuko hari ashobora kuza afise amahera franchement wewe yariteguye ashaka kubaka nawe ugasanga ari wa mwana nyene ivyo onye mutwe wiwe bwite bwaze mbwa no fete kubonye amahera opportunité okay ndagiye kubaka ni witeguye muri wewe ni icyo ushaka ni icyo ushaka kugera ukasanga murabanye après exit murabanye donc il faut kwanza bitegura mentalima mu mutwe ukamenya icyo ushaka gukora nawe ushaka kugera icya kabiri nawe no kuvuga gusenga tu gusenga aho wifuza ushaka kandi no muri kumwe yageze kumutwara buhoro umwige umenye uwo ari we kazo kwihanganira ko muzohuza muri byose je no hanura kwaruka novuga ibintu byo kwihuta si byiza kuko ubihuse yamize mbagute mbere wihuse abyara ibihumyo varo wihuse abyara ibihumyo donc rero mu buzima kwihuta cyangwa kunyarutsa ibintu si byiza kuko nk'urwaruka rwaba rwifuza kubaka ifoko rugenda bukebuke kwanza umuntu bukebuke uwo muntu ukamwiga ko ukaraba ingeso ziwe kuko ari abahungu baza biyorobetse sibyo ariko arakurondera akakwereka iyindi fase yiwe usanga pa après uciza kumenya ukuntu yari ameze réellement usanga biciye mugize nka mariage muciye mutandukana biza rero nuko genda bukebuke ukiga ko uwo muhungu ngena ameze ikindi naco kwanza kwiga harugura kusanga rucikiza agata amashuri ko rubonye nk'umutipe cyangwa abahungu bahenda bakobwa ati nzobarihira iki nzokurihira ishure ngo tubane usanga mugiye kubana nashaka no kurihira amashuri uri umukobwa vraiment no hanura abakobwa yuko kwiga kwanza bagaheza bahejeje kwiga bakiyumvira by'urugo rwabo bukebuke hama umuntu bakamusengera nyine bakabijamo babizi nyene mu mutwe bakuze barimiye ku buryo n'ahazoshika mu rugo agahura n'ibibazo azoshobora kubyihanganira kuko turiko turaba urwaruka rwacu ruja kurongo rukiri rutwo usanga rugeze mu rugo hari ibintu badashaka kwihanganira usanga abacaza barahukana ariko iyo umaze gukura mu mutwe ukaja kurongorwa deja ubu icyo ugiye gukora naho woba ibibazo ibi na biriya ushaka kubyihanganira je numva ari izo mpanuro no kugwaruka naje impanuro no ubundi gwaruka ni kwitonda tubavuga mu kintu kibitonda mu bintu no bagende slow by slow kuvuga yuko sinzi ko maze kubona ibimaze gushika ugasanga ariko umuntu agiye gusinya leta civile n'umuntu usanga haje undi muntu avuye ahandi mu mugore wiwe sinzi ko maze kubona donc c'est-à-dire que bajya abantu baba barahuye n'umuntu ko titaki peut-être kwera amahera y'iki bakitonze biga umuntu usanga bagiye birabazana ingaruka mbi donc ukwitonda ukamenya uwo muntu kandi ukamwiga ko umuntu egaye umuntu yakwiga nyene byasiye kuzogenda neza ikindi nokongera naho yakivuze mugenzi wanje gusenga kuko ego urashaka kwiga umuhungu kibaza nyene ko umuzi neza kibaza ko umuzi wese mugabo mumaze kubana bikaca bihinduka ahubwo rero gusenga amasengesho vyema no kuri umuntu wawe wamusengeye Imana ikabibamo neza usanga mububatse neza kandi ibintu bikagenda neza no gusenga n'ibyo kwibagirwa vyema ikindi novuga en fait mariage ni projet ingiti projet dukora dinde biye improjet wandika kandi apukana kwenda ngo izo arcade bishe muri sheke ko umuntu naho mwiga n'umumenya abantu n'ishobora tumenya ndashobora kwiyereka ko nkanyereka ko panda 10 ans mugabe maze kubana kacumenya undi donc ugiye izo novuga ati jewe ngiye nzi yuko haba ikibi nzihangana nguma wonyene ndera abana bavyaye cyangwa umugabo ndamusiporte uko nyine azonyereka uko nari n'isosiyete hari abakunzi b'ikiganiro Dr Love ngira murashoboye kubona ibyo bano bakobwa batuganiriye murumva ko gwaruka ruzi byinshi cyane gose nubwo batarubaka nimwakenera impanuro nimuzobure kubegera so reka ndababaze rero mubwiye iki abakunzi ba Argos TV en general mwibaza nigiki mubabwira Argos TV ganje Dr Love kirigisha kandi gose donc mugikurikirane cyane
amakomantere arakenewe impanuro n'izi twese twigishanya. Argos TV n'abayaba bose turabakunda cyane 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 rwose. Argos TV turabakunda, comment, shares na subscribe, you know. Argos TV. So ntimwibagire rero namwe kutubwira ukungere mwibaza yuko bocagura umuntu bubakana, hanyuma mugire subscribe n'amakomantere menshi cyane gose niyo dukeneye cyane gose. Amakomantere